mu rugendo twari turimwo twerekeza i Mawimbi beach twashitse ahantu imodoka yacu pine iratoboka. Pine imaze gutoboka really twariyumviriye vyinshi turavuga ni eske nk'ubu yari kuba nk'ubishitse tudafise pine de réserve twobigenza gute. Nico kintu twese twiyumviriye turavuga ni nk'ubu tudafise pine de réserve twobigenza gute, twobikika gute, eske ni gute twobigira. Izo nzo zabaye challenge mu rugo rugendo. Ariko iciza nuko tutari dufise umuduga umwe gusa, nkuko mubibona twari dufise imiduga ibiri, hariho umwe wari imbere barimwo Joel Cheef Cooker, hariho mu organisateur w'ibintu muko murabona, hama turamuhagarika nyene, tumaze kumuhagarika arabona nyene ko hariho ibintu dutegeza kugira. Sinzi reka tumwegere reka tumwegere tumubaze nk'umu organisateur amaze kubona ipine itobotse ske réellement nimba atayindi pine nimwe ihari yo bigenza gute. Turabona nyene bene igihugu nyene ni benshi baguma turaba, bamwe bagenda abandi bagaruka, ariko juste ni ikintu dutegezwa kuresudura kuko dutegezwa gushikayo, kumva dutegezwa kugenda. Really reka tumubaze, reka tumwegere Joel ahari, sinzi ko mumubona ari hari haruguru, reka ndamukwege mumbabarire nkwege Joel nguja ndiko ndamukwega. Reka nawarirabura, my god. Joel arirabura sana, nujya mubona ariko arifotoza naye kuvuga ikindi kintu ariko ndagihore. Me Joel nujya mubona ariko arifotoza yambaye ivyera, sauf que yirabura cyane. Reka pour le moment tumwegere tumubaze. Pourquoi rero mfise microphone imwe, sinzi nimba nogenda kuzana iyindi microphone, nimba nogenda kugira gute, ariko by the way reka twegere Joel tumubaze. Nkuko nabibabwiye Joel n'uyo nagiye kumuzana. Naberetse Joel ariko arifotoza. Rero ivyo kwifotoza turaza kwimenya tugeze hiyo. Mumbabarire ngomba negeze kamera yanje hino. Kamera yanje ndayegeje kure kugira ngo imiduga ije basinihombeshe, sindio? So turi kumwe na Joel, mwamubonye nuwo nyene yambaye ikabutura, la inaminge kuja nava kabutura. Ndayifise mu bag. Bakunzi bacu ndayifise mu bag ikabutura. Naravye ndambara ikabutura. Nagize ikibazo, ariko by the way tukumwe na Joel karibu. Merci beaucoup. Bakunzi ba Holy Mountain TV, bakunzi banje, nababwiye ko turi mu rugendo tugana Mawimbi beach. Yego. Sinzi ko jenza koga, ariko wapi. Ariko indi kintu Joel yagize ejo avuga yuko tuza kuja mu bwato. Mes chers amis, oya majena abonye ubundi bwato bugira bumigwa. Je sinza kwinjira. Reka. Hama turi kumwe na Joel nkuko nabibabwiye, namuberetse ariko arifotoza. Joel, wiyumva gute ipine yatobotse? Ipine gutoboka nta ngorane biduteye, kubera umuntu afashe urugendo aritegura. Wewe usinihombeshe. Niyo mpamvu twazanye imodoka zifise ama reserve. Good. Ipine ryatobotse mugabo dufise irindi rya reserve. Nje ngira ngo Joel abahe mugongo kuri murabe. Hari ikintu kiri inyuma. Mbona gusa ka brand yacu ni bon. Ngira murakabona. Ego. Hama wiyumva gute rero ipine yatobotse? Ske nta gukanguka umutima wagize? Sinakangutse kubera twazanye imodoka twizeye, imodoka zo muhira, turi kumwe n'abantu novuga yuko turi mu rugendo, mugabo twese dufise umutima umwe kubera tugiye kuryoherwa. Tuvuga ati agasanganya gahuye nako turarindirana, urabona ko twarindiranye. Bamwe bavuze ati ndushobora kubandanya, abandi ryatobotse tuvuga ati reka anatanda barashima tube turifotoza, abandi bari muri ivyo ariko barabikora.
niyo mpamvu rero nta na kimwe nta stress nimwe nogira kuko ndi kumwe n'abagabo biboneka ko ari abagabo bijunja n'ijambo aho ni sawa gose no twe mu muduga twagize ubwoba twiyumviriye ni nk'ubu tudafise pine de reserve twobigira gute helme ico kibazo twacibajije sinzi ko nabo cibajije ico kibazo mu kuva Bujumbura twacize ko tuvuga ati murafasha urugendo rurerure twaravye intambamye zose dushobora guhura nazo mu rugendo gira tugende turisekirize ego mu mpande zose wiyumva gute tutarashika Mawimbi beach wumva tutarashika je numva umunezero kuko vyamaze kuba twamaze kuva Bujumbura twarenze mu Kabezi turahantu nyene mbo tutazi ziri bahita gute bahita gute pete ruguru mugasange bahita mugasange aha ngo bahita mugasange turi mugasange niho imodoka yatobokeye ipine tugeze turiko turayishirayo mu kanya dushaka duheze hamace tubananye urugendo rwacu tuja Mawimbi beach wiyumva gute Joel eske niki uduteguriye hiyo Mawimbi beach eske kubwawe nk'umorganisateur niki kintu wumva ko bakunzi bacu bakwitega batarabona nta kintu do speciale mugabo kumva yuko nshobora kuba obligé gukoranya abantu nkavuga ati muragiye kumva ariko ari je nabiteguye ico cyo ni plaisir kuri je nambe no tariki yashitse nari narayiteguye ndabitegura mu bumenyi ndanabisengera ndavuga ati nambazofata urugendo hagenda abantu tugiye tujanye bavuga ati tugiye kubera wewe ni juste kuryoherwa tugendeyo turyoherwe hama abantu bazovuga ati vraiment twaragiye na Jerome benshi bazi no bagenda n'amakwasteur mugabo tworabona ko twagiye n'amavoiture y'amavox twavuze ati fo tugende mu modoka tugenda tuguwe neza tugenda tumeze bien niyo mpamvu vyabaye ego merci beaucoup Jenny baza ko Jerome kandamwake microphone turaza kumusubiza microphone tugore niho tuza kwakaje tuza gusubiza microphone Jerome rero bakunze bacu mu nkundi ndabwira ikintu kimwe aha hantu mubona helma hari abantu ukibaza ati none aba bantu isoko bayikura hehe kibaza isoko bayikura hehe cyane baza ko vyose ari ukuri kanegere ino ariko ndizera ko uyu mudereva abona kamera yanje atanihombesha rero uko mzungu ungeigonga ya numuzungu aje kurengana iya igonga chers amis yari kuma ama big dollar yari kuma ama dollar je pense que twari kuyasangira nawe so merci beaucoup Jenny bazako munyemerere ikintu kimwe gusa ngamba nkore ngamavugishe chauffeur numve ske wewe yavyakiriye gute wewe bimeze gute ngira maza kwa muzi naryohewe guhura nawe naryohewe kujana na muri urugendo twamaduhura kenshi mu bikorane ariko gasanga ari bize na jendi bize mu kazi kanje nkuko mukabona ariko reka amasaha ndamwegere ndamuvugishe gato Sali Big Boss nje kuri wo karibu ngira mwamubonye n'uyu niwe mushoferi dufise uyu munsi ariko aradutwara ariko ku muduga gwacu ku muduga twe turimo nagenda kubazi wiyumvise gute wumvise ipine itobotse kuri je n'amahoro menshi kubera ko ibintu menyere mu ibarabara birabaho niyo mpamvu n'umuzungu yashize pine reserve ariko twakomye induru mu muduga turavuga ati wa none nk'ubu ata pine de reserve dufise twabigeza gute eske ujya mwanya twakomye induru wafashe gute je nabonye yuko ari celebration ko turi umunezero gute celebration pine itotse kuri je mba numva yuko kubera menyereye amaju menshi mu matere banumva yuko ari celebration umuntu aguze wow banumva yuko ari arahimbaza Imana gusa ipine itobotse twaduhimbaza Imana problème rero yo kujana aba worshipa niyo problème kujana aba worshipa kumva twe twagize ubwoba ariko we yabonye guhimbaza Imana we yabonye ubukuru bw'Imana ariko vraiment miss kubona none iyo umuntu atavuga ibiragi nibivuga ngo wo urumva umuntu muzima akavuga wo aba ariko arahimbaza no ariko je nagize ubwoba premièrement je nagize ubwoba kwiyumvira ati eski ipine iratobotse dushobora kuba tutarafise na pine de reserve ndavuga nuko biri kose kubera ko bakunzi banje nabemereye ko urugendo turujanamwo wajama mwendele msinihombeshe bakunzi bacu nabemereye ko urugendo turujanamwo ama ivyiza ndabibereka nibitameze neza même si iki kintu kuri je ncaye kimeze neza ariko
kuri shoferi urumva ko yakibonyemo ubukuru bw'Imana. Rero sinumva iske iyo atmosphere yo kubona ikibazo ukakibona mu bukuru bw'Imana uyikurahe. Bibiriva ngo ibitubamo vyose. Donc ni uko mwavuze ngo yo ibintu bibabamo. Bihimbaza Imana kandi dufite ubwoba. Ntabwo badufise. Dufise umureme control y'umudereva ni Yesu Kristo. Wow, merci beaucoup. Abakunzi bacu ico ni ciza cyo kujana no mu worshipa mu rugendo. Twe twagize ubwoba ariko we yabonye ubukuru bw'Imana, yabonye faveur y'Imana. Ko ndabigira kubera iki kiduga muze kumbabarira. Kibanze kirengane ni kinini. Wewe yabonye ubukuru bw'Imana. Hama abo turi kumwe nase kubabereka kubera murabizi nkuko mubizi sinkunda kwerekana abatabinsavye, sivyo, sinkunda kwerekana abatabinsavye, ariko hari abantu bamwe ngenda ndavugisha uyu canke urya, ariko nkuko nabemereye tutafurahi turi kumwe na Joel Cheef Cooker mu rugendo rugana Mawimbi Beach. Mawimbi Beach abatahazi ni mu Rumonge. Mawimbi Beach abatahazi ni mu Rumonge. Mu Rumonge niho Mawimbi Beach iri. Niho tuko turagenda, niho tuko turagana. Rero nivyo vyiza tugiyemwo. Ego hama ndabakunda. Reka ndabareke nje kubandanya ndaba ivyo pine. Nje kubandanya ndabe ivyo pine ngeni pine yo barayishirayo. Je mbona biheze. Igisigaye gusa nuko tubandanya urugendo nkuko nabibasezeraniye abakunzi ba Holy Mountain TV, abakunzi banje. Umusi numva afite amajambo menshi yo kuvuga, ariko barabahamagaye nkuko muvyumva, barabahamagaye ngo tujane tugende. Rero ipine mwayibonye abakunzi banje, ipine mwayibonye ko badushema agapine gato ariko gakomeye. Nkuko nkunda kuvyumva, ndumudereva ndafite umuduga, bakunda kuvuga ko aka gapine gato sinzi ko muko murakabona ko gakomeye kurusha bijyo binini, I don't know, ariko bariko barabahamagara kugira dushobore kubandanya urugendo rwacu. Rero ntuve kuri telefone ntuve kuri laptop, ntuve kuri screen yawe, dushobore kujana, dushobore kuryoherwa hamwe, dushobore kuhaspinga icyo